Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri wa kabiri ni kwigenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba harimo n'ibicu bike bike mu gihugu cose. Azoba hakanye gusumba handi naho azoba ari bururi aho ni mu ntara ya Burunga aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 12. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari ibururi mu ntara ya Burunga hamwe n'Igitega mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 12. Ku muhingamo naho hategekanijwe yuko hazogwa imvura ahose mu gihugu cacu hongere hacemwo hake izuba. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 27. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 8. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.